Ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Ukwegereza ubutegetsi abene gihugu ntibisaba kubaha gusa indongozi zibegereye, ariko birasaba nyabuna nuko abene gihugu baronka uburyo bwo kurangura imigambi y'iterambere mu turere baherereyemwo. Ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 18 ruhuhuma uyu mwaka wa 2025 inama nshingamateka yaremeje 100% integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa ryo kuwa gatatu ntwarante umwaka w'ibihumbi 2016 rigenga ingena makomine atoza amakori n'amatagisi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Teretse yari yaje gusigura iyo nteguro y'ibwirizwa imbere y'inama nshingamateka. Yasiguye ko rije mu ntumbero yuko amakomine mashasha aronka itegeko ritomoye rizotuma yinjiza amafaranga menshi hama nayo abone kwiteza imbere. Mu gihe rero hahora hibonekeza amatagisi atozwa ariko ntashike iyo yategerezwa kuja, abatanga kori bahora batozwa amakori inshuro zibiri n'amakomine hamwe n'ikigo OBR, eka mbere n'amanama mpanuzwa jambo y'amakomine ugasanga ashinze ingena amakori n'amatagisi bitozwa kuri buri komine. Ivyo byose bigiye gukosorwa hose, igiciro c'amatagisi kibe kimwe, nayo mu kuyatoza hakoreshwe ubuhinga bwa none. Ivyo mbere bigatuma leta yizera ko buri komine izokwinjiza ku mwaka amafaranga agera ku miliyoni 600. Haraheze imisi Burundi bwacu butanguye cyo twokwita ibijanye no kwegereza ubutegetsi abene gihugu. Ubwo buryo tubegereza rero hariho ubuva mu makori n'amatagisi atozwa mu makomine, hakaba n'ubundi buryo butangwa buciye muri leta ibikorwa bitandukanye. Twararavye rero dusanga ko by'ukuri hariho hamwe bigoyagoya cyane mu kuyatoza. Aho twasanze hariho bamwe bayatoza bayashikane mu gihe bayatoje, akaba n'ayandira adatozwa kubera itegeko cyangwa ibwirizwa rigenga gutoza amafaranga ya komine ryari rifise utunenge. Twagerageje kwegeranya amakomine arifise ivyo ahurirako, ubwo turaba ko atakomine nimwe n'imiburiburi yobura uburyo bungana n'imiliyoni 600 ku mwaka. Ko uno musi hari amakomine by'ukuri turavye uburyo bakoresha begeranije iwabo usanga ari makenya cyane ko ari amakomine kugeza uno musi atarakwiza imiliyoni 150 ku mwaka. Bico bisaba rero ko dushiramwe ingufu nyinshi, haba kuyatoza cyangwa gutegura neza ibiharuro byose bijanye no kwegeranya ubutunzi bwa komine kugira ntagire n'ifaranga rimwe riducika kandi atozwe yose ashikwe mu kigega ca komine. Iri bwirizwa ryari ryagerageje gutora inyishu ku bibazo bitari bike, mugabo ryahuye n'ibindi bibazo bitari bike navyo nyene bijanye ubwa mbere no kudatandukanya cyo bita matière imposable de l'État, aho leta itoza amakori naho komine itoza amakori. Iki naco kishaka kigira ingaruka mbi, inkurikizi ko abenegihugu bacatozwa amakori kabiri, ico bita double imposition du contribuable. Nuko twasanze mu makomine conseil communal ariyo yavuga ati twebwe dutoza amakori gukena gutya, ico bita taux d'imposition. Tugasanga amakomine amwe, komine itoza amafaranga ngana kuri iki gitozwa kori, iyindi conseil communal gacivuga ati dutoza natwaya. Kandi cyane twifuza ko twoje dushiramo na digitalisation nkuko twabitangiye mu makomine pilote kugira ko tworonkamwe umusaruro. Kuri ico nyene kijanye nuko leta yifuza ko buri komine izohora yinjiza buri mwaka amafaranga agera ku miliyoni 600, abashinga amateka barashikirije ikibazo kijanye na komine shasha ya Butaganzwa muri Buhumuza ko yo yagumye uko nyene yahora,
bati none mbe nk'iyo nayo izokwinjiza amafaranga nk'izindi ko izo bifise n'isoko imwe gusa. Mwimvo numvano yatubwiye yuko bifuza yuko amakomine yose yoba viable n'imiburi agashobora kwinjiza nk'imiliyoni 600 buri mwaka. Mugondi ko ndaraba iyo duherereye hari ibuhumuza hariho nyikomine imwe yagumye ari imwe nyene no mu ma reforme imaze kuba komine yitwa Butaganzwa. Tukasha tugira makenga ati eski yo komine zave kwiza les 600 millions ariko nkaca nanje ngaruka ku komine imwe nyakuba umushikiranganje yavuze ko ubuye bazohora baraba ingene binjije amafaranga buryo yoshika miliyoni 600. Nkaca rero mvuga kuri ya komine imwe ya Butaganzwa yo muri Buhumuza isanzwe ari imwe kandi ndetse ikabifise na population y'abantu bake, ikaba kandi nafise isoko imwe yonyene nayo nyene isanzwe atari isoko tuvuga ko ishemeye cyane. Bega none muri ico gihe bazoba bari mu mahiganwa y'ukuntu binjiza amafaranga, iyo komine ntizokama iri nyuma y'ayandi makomine ku buryo idafise, ku buryo bizohava binayigora ingene yitunganya kuri ubwo buryo itoshobora kwinjiza. Muri Butaganzwa yo muri Buhumuza uno munsi igizwe na Butaganzwa gusa ya kera, hariho nimba ntihenze hariho izone imwe yo muri komine Ruyigi bifatanye ti wafise isoko imwe, nivyo bafise isoko imwe sindaverifya ndabe ko iyo zone yindi yo muri yahoze muri Ruyigi yagiye ko bafise isoko. Mugabo ico no bamenyesha kimwe cyo nuko isoko ushaka kuyigira byafise kimushorayo. Nukuvuga rero nimba bafise isoko imwe hari ikibazo c'umwimbu, nivyo nshigikiye nyine iteka bijya mwariko muravuga ati nta mirima ihari, nibagende barime imirima yaho irimbuka. Kira noneho ni na karere gasanzwe kari ashevali ya Kirimiro na nukumoso, kandi uri kuraraba hepfo umanutse umera nk'uja Kinyinya cyangwa Nyabitsinda na hantu himbuka, no hejuru muri Kirimiro naho nyene harimbuka cyane. Nibaza ko bofata uwo mugambi nyene shubuhero yama duhimiriza koko umwe wese ategeza kuronka ico ashora kugira aronke umwidegemvyo bijanye n'ubutunzi. Abaho rero bohumura ubwo boja ku kivi barime bongere borore kandi bizogenda neza. Ikindi bamwe mu bashinga amateka basavye nuko mu kugwanya abahora batoza amatagisi ariko ntibayashikane mu kigega ca komine hoshingwa igisata gishasha mu makomine cyo gutoza amatagisi kujya ku ikigo ca OBR, kuko ngo hagumye bajya nyene bahora bayatoza hama ntashike nahone ngo nta kinini kizohinduka. Burya kugira mushobore gushika ku mwimbu mwifuza mubona yuko mukwiye gushiraho un office communal de recettes nkuko au niveau national hari office Burundi de recettes, kuko haje itegeko bajya bayatoza bagumye ari babandi genda bona yuko umwimbu ushobora kutazoduga nkuko muvyifuza. Ibi tuzobikora tuzobanza twevariwe turabe ibya digitalization ico bitanga, nitwabona ibi byo kubishira mu buhinga bwa none biduhaye umusaruro ukwiye turashobora n'ivyo byose by'amareforme yindi yandi yo kugira tuzenya office de recettes communale tusha tubyihoza tugaja dukoresha digitalization nkuko twabitanguye. Nibaza ko tuzoronka inyishu tugize evaluation tuzoheza tubabwire ico twashitseko. Nyeniteka Geraze Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshinga amateka akaba yaciye asaba umushikiranganje gushiraho amategeko mperekeza afise inguvu kugira ngo ivyitezwe muri iryo bwirizwa bize bishikweko mu ntumbero yo gushika kuri yambona kazoza ya 2040 na 2060 kuko komine ari wo mushinge w'iterambere ry'igihugu. Mu rukurikirane rw'integuro z'amabwirizwa zizwe zirongera ziremezwa n'inama nshinga amateka muri indwi irangiye, harimo integuro z'amabwirizwa zibiri zijanye n'amasezerano yo muri rusangi yo gufashanya hagati y'u Burundi na Zambia
hamwe n'amasezerano hagati y'u Burundi n'igihugu ca Chad. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro niwe yari intumwa ya leta imbere y'inama nshingamateka. Akaba yamenyesheje ko ayo masezerano yompi yugururira inzira Burundi n'ivyo bihugu bibiri kugira ngo bishobore gukorana bifise amasezerano makuru vyisunga. Aratuma kandi haba gutsimbataza imigenderanire no kwizerana hagati y'ibihugu bikaca bijana mbere na ya politike nshasha ya leta y'u Burundi yo guteza imbere imigenderanire kubijanye n'ivy'ubutunzi. Amasezerano rero ndabivugira hamwe uko mwabivuze nyiriteka hamwe nayo muri Chad n'amasezerano muri rusangi n'amasezerano agamije gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'igihugu ca Chad n'igihugu ca Zambia. Murazi yuko umukuru w'igihugu ca Chad nawe nyine agenda igihugu cacu kandi mwarabonye yuko urugendo rwagenze neza niho havuye nico ciyumviro cyo gutsimbataza imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Chad. Amasezerano rero uretse gutsimbataza imigenderanire hagati y'ibihugu hariho no gutsimbataza imigenderanire hagati y'abenegihugu. N'amasezerano kandi agamije nkunze kwivuga yonje ngaha agamije gutsimbataza ukwizerana hagati y'ibihugu, ukwizerana hagati y'abakuru b'ibihugu no kwizerana hagati y'intumwa z'ibihugu hirya no hino yo tugiye mu manama. Ikindi amasezerano agamije yoswa abiri agamije gushira mu ngiro ya politike nshasha y'imigenderanire ihagaze ku butunzi. Turiko dushaka yuko ibihugu bigenzi hirya no hino twoza turisunga zijya nkingi zitanu zigizwe politike nshasha ihagaze ku butunzi. Kubijanye n'imigenderanire ku vy'ubutunzi abashinga amateka bati ko igihugu ca Zambia ari igihugu cagutse cyane nayo Burundi bukaba bushira imbere uburimyi n'ubworozi. Ubwo muri iyo migenderanire nyene Zambia ntiyotiza Burundi amatongo yo kurima. Aha rero ndiko ndaraba Zambia uburinganire bwayo ingene bungana, Burundi buri mw'inciro 30 Zambia. Nagira rero mbaze nyakuba mushikiranganje ntaho twabibonye muri ano masezerano, mbega hoba hategekanijwe yuko muri iyi migenderanire ijanye no kugwiza umwimbu ko Zambia ishobora gutiza itongo Burundi ryo kurima, kuko turiko turaraba abarundi bubarijukiye irima kandi Zambia iramaze kubikorera n'ibindi bihugu ikabatiza amatongo yo kurima. Ico numubwira nuko nkuko yavuze igihugu ca Zambia n'igihugu kinini kirafise amatongo menshi, natwe igihugu ni gitoya mugabo ico gihugu cacu kumbure cisangije tubuze kumbure bijya by'ubuhinga vya technologie agricole mugabo isindimwe yacu iramera cyane. Aha rero muri Zambia twarashoboye kugirana ibiganiro, ico kibazo twarakibajije yuko bashaka kuduha amatongo, hanyuma rero nk'amakoperative ngahi iwacu Burundi yifuza kuja kurimayo mugabo bafise abagronome babankadra bashe kuja kurima mu ico gihugu, hanyuma dushobore gushora ivyo bintu byarakozwe. Tuzoguma tugira suivi kugira ngo bizoje mu ngiro. Naho kukijanye n'imigenderanire hagati y'u Burundi n'igihugu ca Chad abasarukira bene gihugu bati leta nishira imbere imigenderanire kuvyerekeye gucukura ubutare. Kibazo kijanye n'amadomene de coopération spécifique abavuze mu gisata kijanye no gucukura ubutare. Nagomba bazenya ko umushikiranganje no musi aho tugeze kubijanye no gucukura ubutare tugezehe, tuvuyehe, aho tugeze no musi ni hehe, ejo tuzoba tugeze kubiki. Aba bantu baza bashaka yuko igihugu c'u Burundi gikorana mu bijanye no gucukura ubutare, la valeur ajoutée imaze kubonekamo. Ikimaze kubonekamo no musi abarundi twokwirata canke leta y'u Burundi yo kwirata. Mugace noga nuko turabona uko iko yagenda mwino misi nko bijanye na nikele twaramaze gutora kino kwita compagnie internationale izoshobora kuza guhingura iyo nikele kandi tukabikora ku nyungu za bose. Nico kimwe no kuri ya site y'Imurehe mu Kirundo hari abahinga bavuye muri Afrique du Sud
bariko barafasha kugira ngo dushobore kuronka ikintu kiboneka kivuye muri susori Burundi mu minsi iri imbere. Bamaze kuzica ijya nino, izo nteguro z'amabwirizwa zibiri zikaba zaciye zemezwa n'inama nshingamateka. Iruhande yo gutora amabwirizwa, inama nshingamateka iritaho kandi kugenzura ibikorwa vya leta nk'uko amategeko abivuga. Ingingo ya 17 y'ibwirizwa rigenga urwego rw'umuhuza w'abarundi iravuga ko urwo rwego rutanga icegeranyo c'ivyaranguwe n'umuhuza w'abarundi ku mukuru w'igihugu mu nama nshingamateka hamwe no mu nama nkenguzamateka uko umwaka urangiye. Ni muri iyo ntumbero inama nshingamateka yakoranye ku munsi wa mbere igenekerezo rya 17 ruhuhuma uyu mwaka wa 2025 kugira ngo ishikirizwe icegeranyo c'ivyaranguwe n'umuhuza w'abarundi mu mwaka wa 2024. Nkuko rero bigaragara muri ico cegeranyo, urwego rw'umuhuza w'abarundi rwarishikiye ku kivi mu ntara zose z'igihugu kugira ngo rushobore kumviriza abene gihugu. Amadosiye rero agera ku 457 niyo yizwe mu mwaka wa 2024, maze ayashika ku 427 akaba yarasozerewe, haraheza hasigara 30 akiri karigwa. Ikibonekeza rero nuko amadosiye y'abitura umuhuza yagabanutse. Ivyo bikaba biva ahanini aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yahimirije indongozi kwitaho gukora neza ivyo bajejwe kandi bagakorera abene gihugu koko. Amadosiye twashoboye kuronka uno mwaka na 525 kandi turabona yuko yose yarakozwe ku bice 93 kwijana. Twihweje tukagira comparaison no mu mwaka uheze, uno mwaka amadosiye ntabwo yabaye menshi cyane kumvo zitandukanye, kumvo zuko haba igikorwa cyiza cyane gose cyo gushima ko inzego zose z'igihugu n'amashinga amateka, nkenguza amateka, abo muri leta, umuhuza w'abarundi bose uno mwaka barakoze birashimwa kubijanye no kwegera bene gihugu ku rubuga. Ingingo ya nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi kubijanye n'amaprison yo kugabanya abafunzwe yabaye kirumara kandi tukifuza yuko yobandanya. Muri ayo madosiye rero menshi muri yo yerekeye amatati y'abene gihugu n'ubushikiranganje bw'ubutungane, aho abene gihugu bitwara kubera imanza zidindira, izidashigwa mu ngiro hamwe n'abafungwa hadakurikijwe amategeko. Izindi manza zijanye n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, aho haba hari abatware bitwara nabi mu kudatunganiriza neza abo bajejwe, uguhengama hamwe no gufata ingingo zivuye ku nkuru zitarizo. Igisata cy'ubutungane twakisanzemwo ibibazo byinshi cyane, aho abene gihugu baguma bagaruka berekana ko amadosiye atava hari, berekana yuko habamwo ibiturire bidasanzwe, berekana yuko gufunga hari aho usanga byabaye nk'uko umengo ni ibintu bisanzwe, agakorakoranye ko kose bashikiriza amanza canka abajejwe inyamiramabi banyarutsa gufunga. Naho nyene abashinga amateka barafasha kanya ko gushikiriza ibibazo umuhuza w'abarundi bijanye hanini n'ingene urwo rwego rukorana n'izindi nzego z'igihugu nk'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH hamwe n'ibindi bisata bijejwe kugenzura ibijanye n'agateka kazi na muntu. Ikindi cyagarutse kijanye n'uburyo abaserukira umuhuza mu turere bakoresha uko bwo babungana ko bwo babukwiye. Ntatevye nashaka bazanya kubahwa umuhuza yaje ngaha ingene bakorana na CNDH canke n'ama inspection kubijanye nuko gateye kazi na muntu ko kubahirizwa mu bisata nka byose. Kwitwararika kagateka ku muntu wari we wese ajejwe kameze neza kubahirijwe. Rero
CNDH irakuraba ibya turadorobe nkuko natwe tubiraba nkuko na ministere tukadorobe biraba abo commission nationale abiraba nkuko namwebwe nyene mu biraba twese duhuriza hamwe kubera igihugu ari kinini nico gituma hari nizo nzego nyinshi kugira ngo aho umurundi wese ari aronko yitura erega agateka kazira muntu katubazwa twese kandi ko tugira imati kwa twatowe mu ntari wacu tukaba dufise imitumba tuvako tukaba dufise abakenguza amateka n'izindi nzego murumva yuko agateka kazina murundi kari gakwiye kubahirizwa 100% kuko turafise abategerezwa kubiraba mu guheraheza nyene iteka umukuru w'inama nshinga amateka yarashimye icegeranyo ati burya gutora inyishu z'abantu kubijanye n'inyifato sigikorwa coroshe na gato acasaba umuhuza w'abarundi kuzobandanya agira ubushakashatsi kugira ngo abantu batera intambwe baje imbere mu guhindura ivyiyumviro bisunze yambona kazoza ya 2040 na 2060. Tukiri muri iyo ntumbero nyene yo kugenzura ibikorwa vya leta, inama nshinga amateka yarakurikiye ivyegeranyo bitatu vyashikirijwe n'imigwi ibiri yamaho mu nama nshinga amateka. Ivyo navyo bikaba vyerekeye umugambi w'iterambere ry'igihugu kuva muri 2018 gushika muri 2027. Icegeranyo c'Ibanki Nkuru y'Igihugu c'umwaka w'ibihumbi 2023 hamwe n'ikijanye n'ingene umugwi wigenga w'igihugu ujejwe agateka kazina muntu CNDH washize mu ngiro ivyo wasabwe na sentare yubahiriza amatungo ya leta Cour des comptes. Ivyo vyegeranyo bikaba vyashikirijwe n'umugwi wamaho mu bijanye n'ubutunzi hamwe n'umugwi wamaho mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ku bijanye n'icegeranyo c'Ibanki Nkuru y'Igihugu, umugwi wamaho ujejwe ivy'ubutunzi wasanze yarakoze cyane kugira ngo ihangane n'ibihuhusi vy'ubutunzi isi yose yari kiracamwo hadasigaye inyuma igihugu c'u Burundi. Ikindi ngo nuko umwimbu w'ibiterwa njabukamazi vy'icayi n'ikawa wagabanutse eka n'ibiciro ntivyaba vyiza ku isoko mpuzamakungu. Ivyo bikaba vyatumye no ku isoko ibidandazwa biduga ibiciro kubera ko n'ifaranga ry'u Burundi naryo nyene ryagiye riratakaza agaciro. Ivyo vyose Ibanki Nkuru y'Igihugu ikaba yaragerageje guhangana navyo uko ishoboye. Abashinga amateka bakabona ko atayindi nyishu atari kongereza inguvu mu kugwiza umwimbu kugira ibishogwa hanze bibe vyinshi kuruta ivyinjira, gutyo hinjira amafaranga mva makungu kuko biboneka ko u Burundi bwinjiza ibintu vyinshi gusumba ivyo bushora. Amafaranga agaciro kayo ni paraporo ivyo kagira kagure n'ivyo tugira tugure ku isoko kuko hari inflation z'ubwoko bubiri. Hariho inflation ivanye nuko ibintu vyakenye to turavyiruka ko turi benshi mugabo kandi hakaboca haba ico bita inflation importée, hari yabikorerwa bikaduga natwe yo tubizanye biraduga kandi amafaranga yacu paraporo y'amadovize cyosanga yatakaje umwenga agaciro katakaye. Uguravye les indicateurs les indices zuko ibiciro byaduze cyane mu bindi bihugu biraboneka ntitwagiye kure cyane uravye ibindi bihugu kuntu byagenze nuko nkumbre twatuva hafi mugati byakomeye cyane. Ivyo biyaravuze muri Vietnam idolari rimwe n'amahera yaho ni 130,000 mugo Vietnam bafise une économie iri très soutenue. Abo uko yarabivuze president wa commission finance twongerereze cyane la production dushore hanze turonka amadovize menshi ama reserve de change abe menshi kuko ivyo tuvuga twe tura cyane cyane guharurira kuri marché parallèle. Or nitwaza guharura kuri marché parallèle agaciro k'ifaranga ryacu ni rijya aya masaha litangwa na banque centrale. Production lo twidugije tukaronka reserve de change kwiye ijya speculation yose irahava dusubire hahandi twegereze cya giciro cyo kuri marché officiel. Uravye amafaranga yakoze mu kwimporta ibidandazwa yaza ko yaciye muri circuit bancaire nta kintu kinini
kuko yari sur place ntandi hantu yavuye sur place yaza guca muri circuit bancaire byari gufasha cyane no gushigikira ibiciro ku isoko. Aho niho rero abantu bose twe twofasha nk'abashinga amateka tugakurikira. Berbe yagiye ikora uko ishoboye kugira ngo nubwo muvuze muti mission za Berbe c'est d'assurer la stabilité des prix. Ibi byose mwavuze niho ukibona kuri filme ubona ahantu hose ingene yagiye aho mwase hose atoboreye Berbe ikazibira aho ubundi mwase atoboreye Berbe ndoko n'amafront menshi ariko byose au total bikaba bihura muri cya kintu muvuze ngo ni ikintu kijanye ni mission de stabilité de stabilisation des prix. Hanyuma mwavuze muti activité concrète ishobora gukora kugira ngo les prix zibe stabilisé. Urabitse nta yindi nyishu c'est l'augmentation de la production. Nayo kucegeranyo cingene umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu witunganije, inama nshinga amateka yarashimye ko ibitari bike vyakosowe ariko isaba ko ibijanye n'amadosiye y'abakozi vyokosorwa hamwe no kubungabunga uburyo bahabwa na leta cane cane uburyo bwo kwiyunguruza. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.